Mon Dieu Seigneur. Shangazi, sawa. Ibi mwakoze nibiki? Weho uheruka ngaha. Ntitwari twavuganye. Nkakubarira neza yuko ujya mugwayi wacu mukwiye kumutera inkuru zo gutwenga zo kunezerwa. Mwe murabona uyu muhungu aracari muto. None mwebwe mugira mu mwicire. Nukuri muganga afise agahinda n'umubabaro. Umudamu wiwe wa mbere Mungu yagiye kumuraba. Agiye kumuraba asanga afise umwana. Mungu yuko nawe yaratse ko umudamu afise umwana. Niko kabonga afise. Uwo mudamu yarase kumumwereka. Wow! Bege inkuru iryoheye. Naho ivanze n'umubabaro. Ntaco. Kumba arafise umwana. Umviriza rero ndakubarire. Nagira ndakubwire yuko uyu mugwayi afise amahirwe y'ibice 50% byo gukira. Urumva ko ari hagati y'ubuzima n'urupfu. Ariko rero hari icokogwa kugira ngo ashobore gukira kandi acabaho neza anezerewe. Rondera uwo mugore ahantu ari umusubize mu rugo. Muganga nukuri byari byo. Ariko ikintu kibabaje uyo mudamu ari kundi mugabo. Ah, my God. Okay. Shangazi, je nawe turi kumwe. Birashoboka. Nkurikira mu biro. Ndakubarira ico gukora. Narabonye ko ntabaho ntagufise. Narabonye ko kubaho ntagufise we ngo nk'umugabo wanje atagaciro bintu. Ndagusavye uze tugende tubana. Nta cyubahiro nari ngifise. Ariko ubu ndibaza ngiye kugira icyubahiro. Babana ba Demire wavuga bazoyiguhinza. Aha muri aka kanya izi mpapuro nizije kugusohora muri iyi nzu. Nivyo umugani ugana kariho.
barayamaze ngo usaba Imana ukanuye amaso ikaguha ibiyamena. Uyu munsi ndabibonye. Nifuje itunga ntavunikiye, nifuza kwegukira inzu ntazi ukuntu yarondewe. Mpemukira uwarampaye uburaro n'uburamuko. None raba, birangiye mburiye mwimbwa n'imbwebwe. Uyu munsi nivyo kuba ngiye kwangara ndabitewe n'amakosa yanje nakoze, ndabitewe no kutaba umwizigirwa kuri Francine. Ariko kubera iki imisi yose ari jewe? Bene wacu aho bari baratunze baratunganiwe, n'uwuraho w'imborerwa urugara rutahamwe amahoro. Ariko jewe aho niriwe siho ndara, umenga imbwa zandigase mu birenge. Mana urakwiye kunkuraho kano gasuzuguro. Gakiza, ubaye iki mwana wanje? Ndaba nakubajije habaye iki? Mama, isiranguyeko. Sirakuguyeko? Byagenze gute? Isiranyubarayeko. Sikubarayeko gute mwana wanje? Ibanga twabitse narimenye n'akanwa kacu. Ibanga? Jewe ico nzi ko twagize ibanga byari ivy'urugo rwawe? Vyoba ari vyo? Ndiko ndiyumvira woba wamenye ibanga canke n'ibindi? Niryo nyene. Karabaye. Ko gute?
nama ndakubwira reka nzokwica urakenyeye ibintu twapfutse turi babiri gakiza turi babiri uje kubyana ku gahinga gakiza my god ubu koko ndacaye imbere y'umukwe wacu nzacaye imbere y'abantu bazombona kuko afite imikawa gusa mama maze kubona mungu yupo zaranse kuniyanga wamubonye nagiye mbona twicaye n'umugabo wacu badotora bagiye kugurura umugabo agiye kugura asanga ni mungu yupo ashatse anyegereza ngo ndamufitiye umwana ama nawe uca uvuga iki nanje kubera ishavu ryinshi nsanga nabipfutse mana nkura muri kino kintu mbega rimwe ndabikora gute mama reka gumumpamagara reka kugumumpamagara mama nari nagerageje kwihangana muga mbonye mungu yupo nafashwe n'ishavu n'inzigo nari ndamufitiye n'ishavu ikora usanga ntamenye ibanga kandi yariko aranyagiriza ko mfise inda yiwe n'umugore wiwe w'indobo izina ryanje hanze rigiye kwandagara kubera wewe sinakwigishije gakiza mu buzima ko umuntu ashobora kwibikira ibanga ntace kumena ibanga hanze ibanga nk'iryo mwana wanje waraye wiyononeye nanjye uranyononera nejo bundi narakubwiye ibanga ribangirwa igata mwana wanje none ubu hoho uzocahe nanjye nzocahe mbwira ingene tubikora rero mama we miss his plan rondera plan B mama urumva rero ijya nkuru mwumvise niyo ijya byarabaye nukuri kuva agwaye ndi ngaha ajewe ndamugwaza ari jewe ndamwaza nukuri aho ngeze nanjye narusha ubona ko muri ko banje narutaye none aho umugwaza umugore wiwe arihe si hari umugore wiwe jewe nawe nasanze ngaha Bijya ngo yagiye kwaramira iwabo ntuzi ko ari mu kubyara none yagiye kwaramira iwabo je ntavyo namenye yagiye kwaramira iwabo asiga umugabo agwaye yaza kumbwira ataragwaye ndagiye yaseze none aha ariko ntaco twarahabaye nk'umuryango kuko n'ubundi n'umwana wacu rero ikintu kihari inkuru muganga yambwiye yuko ujya mugore wiwe atagarutse ko adashobora gukira umugore wahe ko yazanye abagore benshi umugore wahe ego ndabizi ko yazanye abagore benshi ariko umugore mvuga ni ujya mugore wa mbere ujya bagize mariage ujya nyine gakiza ujya nyine ategerezwa kuza ngaho wa mbere ndakubwiye yuko iyo ni inkuru nabwiwe na muganga rero ndakubwira wifi nituko turabeshanye jewe aho ngeze ubu narusha mu mutwe ikigazigazigazagira ngo kuko nawe ngomba gutubura rero jewe ndabona ubu nta kintu kimwe ndi bukore ngo nje ngo kumurondera gakiza ngo ndamubwire
haguruka ugende umbwirire musaza wanje mugende muje kumusaba. None Gakiza tuzomukura hehe? Ahanje genda hejeje hasigaye ahigwanye. Sawa? Mofisi, iyi niyo solution watoye yo kwiyahuza inzoga. Erega inzoga ntimara stress ahubwo irazitera. Mama, why did you make me do this? This is make me freaky, Mama. For really, I ain't gonna lie to you. Why did you make this? You make me do this. Mama, how come ushobora kunangira undi mugore afise undi mugabo? Uvuze ngo How come ushobora kundangira umugore afise undi mugabo, mama? mama Ariya yari afise undi mugabo. Sivyo gusa. I just found out that Ariya ntabwo ari umwana wanje. Yesterday, uwo babyaranye Ariya yari yaje ngaha kumuraba. Ahubwo je mbaye ndakubaza ikibazo. We byagenze gute kugira ngo ushobore kumushira mu rugo utamupimishije? We no kuguma paragura gusa ibyo byongereza uza kuntera stress. Ndamiriwe ku kazi, ndandushe, ndiko ndavura abantu. Ikibabaje rero ntikizi. We narakurungitse uja kwiga mu mahanga. Kandi urazi neza kuri umwana w'umuganga. None wareye kwiga iki? Jesi ndiko ndagutahura. Gute ushobora kwiyumvira kubana n'umugore utamupimishije? Hama ukagaruka kubona ko stress uvuga ivyongereza gusa. Mbeje wowe bazana utabura kuvuga icongereza, wewe aho wosubizamwe wewe. Wow! Wowe umeze gute? Ufise ubwenge bungana gute? Bwo kubana n'umugore utamupimishije. Ahubwo uravye nyene byo wubuye unteye ingorane. Unteye n'ivyiyumviro vyinshi. Ngo Ariya si umwana wawe. Ibyo nabonye, I don't really trust ko amaso yanje abibonye. Kenyerurere. Kenyerurere. Mama, where do I gonna hide my face for really? I don't even understand for this, Mama. Ishushanyo nzengegeza he. My son, calm down. Come on, man, I can't even calm down because she be lied to me. Jewe simeze nkuko kwawe. That's just so stupid for really. I'm not gonna lie to me, Mama. You better tell me, where do I gonna have my face? My son, calm down. I can calm down, but you know, she got baby for somebody else. Not even me. We mpa umwanya muto.
nzokwereka ico ndayigukora. Oya uyu mwenda ndawuguhaye uzokora iki? Kandi afise umwana wundi mugabo.